nuko ubunye bitagikunda umuhamagaro wamaze kumfata mpiri pastori ubuzima bwanje bwose. Iyo aba vyarashitse Imana ikantumbereza nanje nkaba norondera akazi mu bandi nyene icubahiro ukampa akazi nkagahabwa nawe no gukorera ganye n'icubahiro ganye n'icubahiro no gukorera ku buryo. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holly Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holly Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email hollytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Aya majambo rero y'urufatiro sintabwo nzuga ko cyane ngo ndayasigure, ariko ndashaka cyane iri jambo ritangura rivuga ngo nawe ubwawe ku giti ciwawe wandongozi kane muri vyose nk'icitegererezo cy'ibikorwa vyiza, ugire ukwigisha kutekaye. Ndahagarara kuri iri jambo cyane cyane rivuga ngo nawe ubwawe. Mushoboye kuvuga neza aya majambo Tito yanditse n'amajambo akomeye cyane asaba atavugiwe muri rusangi munga cy'abantu benshi. Iki civugo abantu benshi, iki civugo Imana yabahaye ni icivugo gikomeye cyane gisaba ku wese ku mutumba wiwe ku giti ciwe akwiye gufata umwanya akavyiyumvira ko kabiri. Umwanditsi Dawidi yaravuze ngo uhoraho yavuze rimwe numva kabiri. Aya si amajambo yo kugumiza gusa mu ndirimbo numvise bayashize mu ndirimbo Imana ibahezagire. Numvise amakorari ashika kuri 3 yaragerageje gutegura indirimbo araja muri studio bategurira kuri aya majambo nyene avuga ku murongozi ingene akwiye kuba icitegererezo cy'abarongoye. Mugabo mvuge kuri iri jambo rivuga ngo nawe ubwawe wiyerekane muri vyose. Iyo bashize mu ijambo rivuga ngo wiyerekane, baba bashatse kuvuga ngo ni gikorwa udakorera mu mpisho. Ibi bikorwa vyiza Imana irikirasaba umurongozi ibimubwira ngo avyerekane kuba, ntimubwira ngo nawe winyegeze mu kwerekana akarorero kuburongoye. Ijambo ry'Imana ritubwiye yerekane, uba karorero, uba icitegererezo, uwo bashobora kurabirako, icete gisomeka kandi kigasomwa n'abantu. Iri jambo rirakomeye. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, murambabarira ninakomeza gusanga ndiko ndabavuga mu ntunge. Si ubwa mbere ntewe iteka ryo guhagarara imbere yanyu mvuga ijambo ry'Imana. Mugabo n'ukuri iri jambo ntimushobora kwibaza uburemere bwaryo, ntimushobora kwibaza icyo Imana iri kiravugira kuri uyu musozi, iri kiravugira hano kuri no.
ni vyiza twabiririmbye, ni vyiza twabisomye, mugabo nagira ndababwiza ukuri, Yakobo mu cete ciwe aravuga ngo ukwizera kudafise ibikorwa kuba gupfuye. Kubiririmba, kubivuga, tutabimatike, tutabishira mu ngiro nk'umurongozi ukavuga uti aya majambo, aya mabanga banjeje, iki gikorwa bampaye, ntunagiriwe, reka ngira ico ndabukoreye kugira ngo uwanjeje aya mabanga, uwanteye iri teka nkisanga nkisanga ndi kuri iyi poste, nkisanga ntwaye iki gikorwa, abashe gushima nkisanga ndi kuri iyi poste, nkisanga ntwaye iki gikorwa, abashe gushima ntiyicuze igituma umunyabwenge wese nuwibwira ati mbega vy'ukuri ibi birayemwo, iki kibanza ndimwo, indongozi itegezwa kwibaza iki kibanza nisanzemwo iri hewe, vy'ukuri nije naritanguye, ibi biro nisanze nicayemwo, ntawaba yarahicaye, mbega jewe ngiye kuhicara nzohaguma ubuzima bwanje bwose? Nimba ntazohaguma ubuzima bwanje bwose, mbega n'igiki nokora kugira ngo nk'indongozi nziza ninahava abo ndahasize bazosigare baravuga ngo by'ukuri vyari bikwiye, bazosigare baravuga ngo by'ukuri vyari bikwiriye yuko duhabwa indongozi muri kino kibanza. Niyumviriye ibintu vyinshi kuri aya majambo, muntunge mu mwanya indongozi nziza irongo y'abandi lazima iende azarani, aho abantu bamubona. Indongozi nziza si yimunwa ibwira bitwaye ngo kora kirya, kora kirya, kora kirya. Ubwo si uburongozi bwiza. Uburongozi bwiza uratera intambuko, abo uyoboye bakagera ikirenge mawe. Imana ishimwe. Ico nico kiranga indongozi nziza. Bibiri tubwiye ngo indongozi nziza ikwiye kwiyerekana. Ndifuza banyakubahwa ndongozi, kandi turiko turavuga indongozi, ni ndongozi zishika no mu miryango, zishika no mu mazu yacu, aho umuntu ashobora kwibaza ngo vy'ukuri ndakwiriye iki cubahiro, ndakwiriye kwitwa papa, ndakwiriye kwitwa anji, ndakwiriye kwitwa umushingamateka, ndi umuntu nkwiriye aha hantu vy'ukuri ndahamerita, ni kibanza kimbereye. Umurongozi mwiza ntatungi abayoboye ngo genda mukora ibi n'ibi n'ibi, arahaguruka akiyerekana mu karorero keza, akereka abandi akarorero, abikora maze abayoboye bagategwa ishema no kugera ikirenge muco yateye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Niyo ndongozi nziza. Indongozi nziza ntiyinyegeza. Turifuza yuko indongozi nziza zacu itoranije yaduhaye, dusengera, dukunda, toranije yaduhaye, dusengera, dukunda, zitaba indongozi zo mu kinyegero, n'indongozi zikwiye kana muri vyose, zikaba akarorero muri vyose. Je naribajije iki kintu vy'ukuri, tora kwibaza ingene umuntu, murabizi turazinanye nk'abarundi kazi, iyo tuvuye twaciyemwo, sishaka kuja mu madetaye maremare, ariko nibaza iki kibazo,
uraba ingene Imana yakugiriye ubuntu ndongozi, ukaja mu ishuri bitoroshe, ukiga ukagenda hamwe ugahagarika ugasubira kandi ukavyura. Abandi mwagiriwe amahirwe yo kudahagarika mwagiriye ko, ariko ndiko ndavugira muri rusange ingene itandukanye urugendo rw'amashuri bamwe muri twebwe rwagiye ruratugora kugira ngo tugere ahantu tugira icyo twimariye, kugira ngo dusozera. Uriga primaire bitoroshe, uriga secondaire bitoroshe, uriga universite bitoroshe, uragera ubuntu uhabwa bourse ugenda kwiga mu mahanga, uca doctora, professora, uca titre ikomeye, uragarutse wahawe iyo mpamyabushobozi. Ukicicaye si we wenyene gusa uyifise, n'ibihumbi n'ibihumbagiza mwiganye, mwagendanye, mwicaranye ku ishure, mwafatanye urugendo rwo kuja kwiga. Ukiri ngaha agatelefone konye urahamagawe, ugihamagagwa barakumenyesheje yuko bagomba kugutora, uhawe dekre mu bihumbi n'ibihumbagiza. Ashi barakubwiye tugiye gutwara iki gisata, ugiye kwisanga muri uyu mwanya. Na rwa rugendo na wa muruho, ijoro uraza amaguru mu mazi, urashitse kuri iyo poste barakubwiye kurahira, urarahiye kwidra imbere ya n'icubahiro, utewe iteka rikomeye, urahawe ubushikiranganje kanaka, ubaye umudepite, umusenatere. Ya mashuri yose wiga, washika muri biro bakakurondera bakakubura. Twarondera ibikorwa bigaragaza puro waciye tukabibura vy'ukuri. Ayo mashuri yose nihiruhawe, manda yawe uzoyitwara urangirize ku Gifaransa n'icongereza, atabikorwa bazokwibukirako mu gihe uzohava, ata mirimo bazokwibukirako. Nagira ndababwire, turabitegereza nk'ivyitegererezo. Aba bose bakoraniye ngaha turabitegereza. Batagifise amateleviziyo, batarashikirwa n'amateleviziyo mu mazu yabo, izi androide dusigaye tubitegereza, turabaraba, turumva ivyo murahira muvuga. Aze pratique hageze ko dushira mu ngiro tukabura, bazokwibukira kuki vy'ukuri? Iki ni kibazo cyose, ikibazo ndongozi yose iteza kwibaza vy'ukuri. Ninava kuri iyi ntebe, nibansimbura, nagirirwa ubuntu nkaheza manda yanje, abantu bazokoma amashi cyangwa bazovuma? Iki ni kibazo ategezwa kwibaza nk'indongozi. Abantu bazonkomera amashi cyangwa bazovuga ati genda twari twararushe? Murambabarira, niryo jambo mwatubwiye ngo tubwire indongozi, kandi n'ukuri mu cyubahiro cyose Imana yaguha. Nk'umukozi w'Imana mpagaze hano imbere yanyu, ndaciye bugufi, si jewe. Imana yanteye iteka, ndabizi ko ariyo yanteye itare ngaha. Nukuri mureke tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni gute umurongozi akwiye kuba icyitegererezo cy'abandi? Ni gute ukwiye kuba icyitegererezo cy'abandi? Imana ishimwe cyane. Niki rero kuba icyitegererezo niki? Duhejeje gusoma ijambo rivuga ngo ubugororo bushira ihanga hejuru, ariko icyaha kigatukisha amoko. Justice ishira igihugu hejuru. Iyo hari ukuroranya ibikorwa neza k'umurongozi mwiza, bituma igihugu gitera imbere. Shira ihanga hejuru, ariko icyaha kigatukisha amoko. Justice ishira igihugu hejuru. Iyo hari ukuroranya ibikorwa neza k'umurongozi mwiza, bituma igihugu gitera imbere. Ihangiro
nyene icubahiro yatubwiye rikiye yimbona kazoza tukabasha kurishikako. Nagira mbabwiza ukuri, jewe ndi umupasiteri ubahiro mukuru aho nyoboye, mfise uwunyungirije amfasha ibikorwa iyo ntahari. N'ubunye bariko mu mwanya uri imbere barazago yasigaranye ishengero. Nta majambo maremare ndamubwira, ngerageza gukora igikorwa cyiza cyose njejwe ko ndabireko. Ntabwo bikenewe ko ndamubwira amajambo maremare, araraba uburyo ndamubera akarorero akagera ikirenge. Burya uri indongozi ikora ibyiza, indongozi y'akarorero y'umwete, ikorera abenegihugu neza, ikorera abiyoboye, ikorera abenegihugu neza, ikorera abiyoboye aho bagushize neza. Nagira ndakubwiza ukuri, iyo ubikorana ubwira ukabikorana umwete, abo utwaye bisanga bagize isoni bakamaramara, biragoye kugira ngo abari munsi yawe babashe kwicara mu gihe wewe uhaze, mu gihe wewe uri kurakora. Ntibikeneye amajambo maremare, bikeneye yuko ubicete ubara bakurabirako agera ikirenge muci wawe. Imana ishimwe. Ubugororotsi bushira ihanga hejuru. Ndashaka muri aka kanya Imana yampaye twese tuvyumve nk'indongozi. Ubugororotsi bushira ihanga hejuru, justice ishira ihanga hejuru. Twasomye amajambo mu Migani 22 umurongo wa mbere, ijambo nkunda cyane ryamfashije mu rugendo gukorera Imana. Kuvugwa neza biruta amabuye y'igiciro kinini. Kuvugwa neza biruta amabuye y'igiciro kinini. Kandi kuba rurangiranwa, uwo bashobora kuranga bakavuga ngo genda kuri urya aragutunganiriza, urya mugabo ni wamusanga harya hari ibyo aza gutunganya. Kuba rurangwa biruta ifeza n'inzahabu. Ivyo ni ibintu biruta ifeza n'inzahabu. Ivyo ni ibintu twifuza hano musi y'izuba. Ifeza n'inzahabu. Turakeneye amafaranga, ariko Bibiliya iratubwiye yuko kuvugwa neza, kugira reputation nziza biruta ifeza n'inzahabu. Kuba rurangwa biruta amabuye y'agaciro, kuko urashobora kuba ubifise ivyo vyose abagukikuje atabibamariye. Dukwiye gusiga izina, ndongozi muri ngaha, nukuri dukwiye gusiga izina aho uherereye hose, kuvugwa neza, ugwanire reputation nziza. Nici Imana iduhamagariye. Nukuri nimbi ya mbere mu gihugu cyacu, ico ni kintu dukwiye gushira ku mutima nk'indongozi yifuriza kugira ngo igihugu ciwe cyangwe inshingano yahawe abashe kuzikora neza. Numva vy'ukuri kindi kintu indongozi nziza yokora, indongozi nziza ni yiyerekana mu bikorwa vyiza bakayirabirako. Indongozi nziza ni yiba karorero. Reka mvugira ijambo ngenda gusozera. Vugira ijambo. Vugira ijambo. Ivyahishuwe Yohana 14:13, ijambo rivuga ngo numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti, andika uti kuva ubu harahiriwe abapfapfira mu mwami. Kandi mpemu aravuga ati, egome ngo baruhuke uburuhe bwabo kubera barushe. Egome baruhuke uburuhe bwabo. Hakurikira ijambo rivuga ngo kuko ibikorwa vyabo bizojana nabo bibakurikiye. Twese turizera Imana ko twayigize ya mbere muri iki gihugu. Twese turaba Kristo, turazi neza yuko tuzokwambikwa igitsibo mu ijuru. Igitsibo ntikizokwambikwa uwamenye Yesu gusa, uwakiriye Yesu giwe. Igitsibo kizokwambikwa
uwakoze imirimo myiza, uwakoze ibikorwa byiza. Izi nziza rero ikwiye kwibaza, mbega ninava hano munsi y'izuba, wa munsi wanje niwagera, hari ibikorwa byiza bizomperekeza, hari imirimo myiza izomperekeza. Nyene icubahiro, ndiko ndarangiza. Nukuri untunge ndakubwira iki kintu. Turagukunda, turagusengera. Turagukunda kandi turagukunda cyane. Turagusengera abakozi b'Imana. Nagira ndakubwira ikintu. Je nama niyumvira iki kintu. Ni je nivuze murantunga. Urabona nk'ubunye jewe ungiriye ubuntu, nuko ubunye bitagikunda umuhamagaro wamaze kumfata mpiri. Pastori ubuzima bwanje bwose. Iyo aba vyarashitse Imana ikantumbereza, nanje nkaba norondera akazi mu bandi. Nyene icubahiro. Ukampa akazi nkagahabwa nawe, no gukoreraganye n'icubahiro, no gukoreraganye n'icubahiro, no ganye n'icubahiro, no gukorera ku buryo si mukuru w'abakozi. Kuri manda yanje yose amaprime yose wo kwa muyahereza jewe, ku buryo abarozi barondera kundoga. No gukorera kuko ni privilege, ni shema, ni kintu gikomeyeho nyene icubahiro umukuru w'ikirenga ashobora kugutoranya mu bantu. Indongo ziri ngaho ikwiye kumenya yuko itari yonyene, ubwo n'ubuntu wagiriwe. Kuri bande tushe hari abandi benshi bifuza kwicara muri ico kibanza. Hariyo benshi bize mbese n'amashure n'ubu bakigenda kunonosora, ariko batararonka ubwo buntu we wagiriwe. Nugaragaza ibikorwa vyiza ubuye, ubindongozi nzoye, ubindongozi nziza, icete gisomeka. Nico tubagomba ko iyi mbona kazoza nituzoyishikako hatabonetse indongozi z'umwete zitarorera iji wazishizeho. Reka sozere kuri aya majambo nyene icubahiro. Hari amajambo abiri muri Bibiliya ateye ubwoba cyane, ko ndayasoma arantera ubwoba cyane. Niyo ngiye gusozera ko ndahejeje. Amajambo abiri. Ijambo rya mbere, Yesu, twebwe twizizi ko Yesu yavuze ngo ni mundabire ko. Paulo wewe yarageze ahantu avuga ngo ni munyigane nkuko nigana, ni mugerageze kugera ikirenge mu canje nkuko nanje ngera ikirenge mu ca Kristo. Aya majambo abiri n'amajambo ntinya muri Bibiliya shengero. Yesu yaravuze ngo utampereye ko n'umwansi wanje, utampereye ko si wanje. Asozera n'irindi jambo rivuga ngo udasukiranije nanje arasanzaza. Ndongozi mwate nanye n'icubahiro, mugerageze mu muhereko. Ico yadutumye gukora tugikore dushize hamwe, duhuje umutima n'inama. Kuko ico yadutumye gukora tugikore dushize hamwe, duhuje umutima n'inama. Kuko utamuhereye ko wese uko ene yigana Kristo natwe tukamwigana. Utamuhereye ko n'umwasi wiwe, kandi udasukiranije nawe arasanzaza. Irya kabiri rikomeye cyane, Yesu muri 15 yaravuze ngo umuzabibu namwe mubura amashami. Ishami ryose ritama bararitema rigakororerwa hasi, bakaryegeranya bakariturira. Ndongozi turi kwishami, turi ku giti ari we nyene icubahiro. Dukwiye kwama cyane Imana yamudushize imbere nk'umwungere mukuru, abashe gushika kuco Imana yamuduhereye nk'abarundi n'abarundikazi. Turabashimiye cyane. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail.
Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.